CHIMAMANDA Moses vraiment ndagushimiye warakoze vraiment kajya ka geste wakoreye Alvin Smith na Ben Nice n'abandi ntibaririmbye nabi ariko ugiye kumviza iyo ndirimbo hahiye vraiment ijya remix ijya plutôt Alvin Smith na Ben Nice vraiment barishe vraiment barishe je dis bien barishe baririmbye neza rero bakunzi ba Yagatech TV reka ndabaha ikaze nongeye ndabashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira waba uri hano mu gihugu cacu cy'Uburundi bien sûr waba uri muri diaspora ndakubwira ngo big up sana and don't give up yes ukaba ari rya mbere uguguruye YouTube channel yacu ariyo Yagatech TV ugire subscribe ukaba uraba ibiganiro vyacu ukaba utabipartage reka ndakubwira ngo ubipartage kandi niyo mutanabikora sikazimima nidukunda no ndabizi ko mutegeza kubikora nk'abakunzi bacu ndabizi ko mutegeza kubikora kandi mudushigikira bien sûr gatwe turabizi ko mama mudushigikiye ndabizi kwari kwigirisha yes rero ndagusaba ugire subscribe je umuntu agire subscribe uravye ikiganiro cacu ukakigwako ukagira subscribe biradutera intege guys alors uno munsi nje imbere yanyu kandi nkuko mubibona naho nadesize kuzora nkorera inyuma ya kamera hari gihe bangomba ko nzi imbere ya kamera bien sûr mukoza murambona hano navuze ngo barankunda ko igihe mwasuye ko mutazi kuvuga ati voilà goma imbere ya kamera non il faut m'encourager les amis uno munsi nje kuvuga ama bla 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 nzanye amajambo menshi parce que je suis seule byabaye ngombwa ko nkaje nyene nta mu invité mfise ariko j'espère bien ko bizogenda neza kuko ivyo nshaka kuvuga naronka wato bivugana niyo bivuga je nyene ntaco bitwaye ariko nshaka kuvuga ku bintu bibiri gusa icambere nico gushima genre abantu babona effort z'abantu hama bakabihokonesa hama bakavuga bati katubafasha hama icakabiri nico gutera intege umuririmbyi wacu DJ Fernando yaraye asohoye indirimbo ngo kazimima ninkunda nubwo indirimbo yakiriwe neza hariho benshi bamuciye intege avanga yagize copier coller ngo indirimbo guys indirimbo zibizo sinashoboye kuzumviriza indirimbo yaririmbye nuko nta copier coller yagize ico cyo mubanze mukimenye wamara guca intege abana b'igihugu basha kandi abantu benshi babikora n'abajournaliste n'abapromoters n'abantu nyene basanzwe bari sanse gusupporting umuziki wacu c'est vrai hari gihe umengo no gushusha imbuga ariko tuko turashusha imbuga turaba reputation donc turiko turisha reputation y'umuntu kuko ivyo byose birafasha igihe tuko dukorera mu bumwe bisaba ko nimba dushaka kuzishusha tudishusha mu buryo bwiza positivement pas négativement yes icambere nagira mpere kuri remix y'indirimbo hahiye ya Alvin Smith yakoranye na Double J bashiramwe Mokenzi Ben Nice hamwe na Kiriku nimba rondi nibagiye je sais pas mugabo nshaka kuvuga kuri party ya CHIMAMANDA Moses guys nkibona ijya post ya CHIMAMANDA Moses ariko aravuga bajya abantu baririmbye neza Alvin Smith na Ben Nice akabaha agashimwe mu mwese ka 500,000 narabaye tone gato kuko twigeze gukora ikiganiro na Alvin Smith teko turavuga kuri Moses CHIMAMANDA Moses co gihe yari kuri ntuze ya icagihe civana rya Ribat hamwe na Fanny Lavine donc tuko turavuga ingene tubibona ingene adakwiye gucafuza abantu tu hama CHIMAMANDA Moses bisa nk'imo babaje gato ariko tweko turakora analyse tubisanzwe gukora analyse nibaza ko vyemeye nkuko nawe nyine asanzwe azikora analyse ku bantu batandukanye surtout aba prophètes donc aragira arara tutuka mugabo ntajo vyantwaye kubera ko en fait iyo turiko turavugira imbere ya kamera umwe wese avuga ibintu uko avyumva kandi kuntu kaje n'uburenganzira bwawe kandi nanje kukuvugana uburenganzira bwanje entre parenthèses ariko ico nshaka kuvuga ko gikomeye ni kijya kintu vraiment yakoreye bagiye baririmbyi guys ntimubona ukuntu nzo gukorera imbere ya kamera jenyine hari gihe mba nabuze abayinvite kandi kubura abayinvite benshi muri bo nabigira ngo n'aba star rero bose bayoze ko n'aba star hari gihe umutumira akakwankira kuguha emission
harimwo akantu ko kwishima canke kudasapotingana kuko jewe nimba ahubwo reka ndabwiye je nshaka kuvuga ku baririmbyi cane même si n'aba journaliste babigira kujya kunusanga umuririmbyi umusavye ikiganiro wamwegereye ukamusaba ikiganiro kandi muri upfasoni gwinshi cane ugasanga arakwimye ikiganiro guys Punya ndiza niyumvira kuri B-Face suko ari mu artiste wenyene ndize niyumvira kuri Vanilla Ice suko ari mu artiste wenyene ndize niyumvira kuri Moken suko ari mu artiste wenyene no kubera ko muri uwo mwanya apa yuko mufana hari ivyo ushaka kumubaza kandi je sinigera ndondera mu artiste ngo nekubera ko ivyo bamaze imisi bamuvugako kuko nikimenyame agenda afite nimero ya DJ Fernando ndabona ses statut ibintu byinshi mugabo siniko gushobora kumusaba emission kuko ikisigiye cyo gutanga emission ikindi gihe cyo guceceka so guys ariko ndavuga ko ibintu wenda bibona rero iyo uri kurakora ukaronka abantu bakwankohaje tena mampura n'abantu wibarabara turagukunda ugasanga inka ndavuze ko yakomenye gukorera imbere ya kamera y'ijwi yawe ndarizi wowe ndakunda kungena ukora ugasanga rase n'ubushobozi mugabo ntiyumvira n'umunsi umwe kuguha lift guys shatuwe tureka ubujyaje bw'umuntu umukunda urabimwereka urabimwereka umuntu umukunda nta kintu yoba uruhari umuntu umukunda uramusapotinga nko nka jewe nkorera abandi mugabo byanto nibaza ko nzokwikorera jewe nyine ku giti canje kubera kumva sinzosaza nkorera abantu nimba mfise talent ntizosazira mu bantu gukorera abantu nanje hazogera igihe nikorera ibyo wanje mugabo nk'ubu nka wowe usanga uri umukunzi wanje avuga ngo ndagukurikira uri muri Amerika nshobora no kundukira n'igihumbi frambo simvuze $1000 Nemugire ubwo $100 ndagusabye mugabo ushaka kumpa meme ukunsapotinga sindiko ndasaba vraiment ndiko ndakubwiza ukuri mugashaka gushimira CHIMAMANDA Moses vraiment ndagushimiye warakoze vraiment kajya ka geste wakoreye Alvin Smith na Ben Nice n'abandi ntibaririmbye nabi ariko ugiye kumviza iyo ndirimbo hahiye vraiment ijya remix ijya plutôt Alvin Smith na Ben Nice vraiment barishe vraiment barishe je dis bien barishe baririmbye neza rero warakoze kubatera intege bro warakoze kubatera intege biraryoshe narabonye n'ingene hari umukobwa wigeze guterera amafaranga bige n'ibintu byiza man kumenya ko umuntu hari ibintu akora mu kazi ukumva ko bamusapotinga c'est bien ni vyiza vraiment ige n'ibintu man bitabora uziko ibintu bitabora man bige n'ibintu bitabora mu misezi narabonye ingene yari kava ko yimukiye mu nzu biba bigoye ingene umuntu ariko arubaka inzu ariko yimukira mu nzu nshasha mu uko jomva yagize ikintu akora guys tugira umutima w'urukundo vraiment kuko umutima w'urukundo ndetse nivyo ijambo ry'Imana c'est vrai akunda kuvuga abantu banshi n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo notanga ivyo mfise byose ntagira urukundo burya urukundo ruri mu majambo ruri mu bice myinshi ariko urukundo nyakuri nurutanga kuko nese ugira ngo dukunde yongera twitange kugira ngo dukunda aduprouve ko dukunda vya vrai yaratwitangiye so guys tugira urukundo dutangiye tumere neza CHIMAMANDA Moses ababera karorero bro iyi message ni yagushikira wumve ko byarangyoheye vraiment ko nutaritaye kuvuga ngo ca gihe byagenze nuko baramvuze nabi oya ntitwakuvuze nabi ahubwo ko twaganiriza kuvyo nawe uhorugira ku bandi twavuga tuti vraiment wa exageye umuntu we exageye wamuvuze fo nako byara uburenganzira bwacu mugabo byarangyoheye ko nutabihagazeko ukagira ico ukoze vraiment big up sana warakoze sana kubashigikira kandi nundi wese yumva yoshigikira aba artiste bacu abantu bose gica bashigikiye ko abashigikire ko turi ahantu déplacement iragoye guys turi ahantu ibintu byose bitameze neza rero gukunda umuntu man imva ko gica umufashije nako kitoba kinini cyane kumufasha n'akantu gatoya ni bien bisaba bien sana bimeze neza biratesa rero ubonye umuntu ushaka ubonye umuntu wamukunze wumva wo musapotinga ico nyene man biba bitesa rero big up sana parti ya kabiri mwikogegana twakoranye n'umukameraman wanje tiko turavuga kuri Kuri na Fernando nukuri mwarakoze cyane ku ma commentaire yanyu normal matwe tujeje gusambura ko tujeje kubaka sivyo hari ikiganiro nakoze jenyene ndiko ndavuga kuri kote ya Fernando nticasohoka ariko nahavuye ndavyishimira parce que
kuba nariko ndavuga ko irya kote yonye aho byari bikwiye ko tugira ntuze Jean twakivuga ko vyose kuko kwivuga ko vyose ni kimwe mu bimutera intege donc tuvuze kuri bose kuko byose birabatera intege. So guys mukomeze kugira Jean kuraba ibiganiro byacu kuvuga donc du moins kubaka abantu ni vyiza donc bajyanye kuri ujya muswari kuri kote yo kubunganisha Jean kubafata kugerageza kubahuza kubahuza. So rero mwamenye ko DJ Fernando yasohoye indirimbo guys muraba haters mugapa nabo kuri yagateke mubwira abandi mwabonye bose bagiye barabipromotinga kuva nijoro indirimbo ya DJ Fernando isohoze. DJ Fernando yasohoye indirimbo bivanye nibihe arimwo kandi ibihe arimwo ntivyoroshe kandi amajambo ari mu ndirimbo kugenda kuri kwigendera burya abantu ndabazi abantu bigerageje gutera intama gutera imbere nta nange bigira bizera ko ivyo bintu ari byo wirondereye man bagerageza kwereka ko guys reka tureke gucinyiza umuntu niyo tobaye Fernando umuririmbyi ashobora ko ari umuntu arakora ivyiwiwe guys tugira umutima w'ubumuntu hari ikiganiro nigeze ko aje nyene ndiko ndavuga ku bumuntu surtout ku ubumuntu burya umuntu ni munini mugabo kugira ikintu bita umuntu c'est une autre chose. Rero je personnellement numva nababwira ngo reka mugira imitima y'ubumuntu guys, imitima y'ubumuntu mukundane musupportingane. DJ Fernando congratulations wakoze indirimbo nziza, indirimbo iriko iranarabwa kazima Imana inkunda kandi kazima Imana mukunda mwe nta nango mushobora kumushika. Rero ukabura umuririmbyi urabika ikiganiro yakubona ko wosubiza inyuma mugenza ukabura umujournaliste uravye ikiganiro yakubona ko wosubiza inyuma mugenza ivyahavaye byarabaye byaraheze. Reka rero guma mumukurikirana igihe cyose zosohora indirimbo ngo mukeneye kumva ingene vyagenze sai support wamuhaye kweli. Tugira umutima w'ubumuntu guys, umutima w'ubumuntu. So guys rero sinobiheza ariko ico nshaka kukubwira nuko DJ Fernando yakoze indirimbo nziza kandi cyane mugende muyirabe kuri Fernando Aye kuri rubuga rwiwe rwa YouTube nibaza no ku ma platforms ziwe ko yitwa Fernando Aye mugende mumukurikirane mumushigikire umwana w'igihugu umwana acari mutoya. Rero mugerageze uburyo bwose mumusupportinge mumukunde mure kuko ugwanko uge naho yoza bagoma muvuga ngo azozima mukangisha ngo azozima none azimye wowe ucaje muri iki kibanza ciwe ego dufate ko no musazimye wewe uri kurabivuga ese ari gatara riri kuri wewe uzoshuritwara uvyumvire ko basi hamwe yozima nimba harya ari hakuru umukate w'umwana n'umugore ese wewe uzoca bizokungukira iki ibintu bitagira akamaro turi kubihagarara ko cyane ibintu bitagira akamaro kinda kimwe bitungura turi kubishaka umwana turi kuvyegereza umutima sana reka turi kugereza umutima ibintu bitagira akamaro kundana shigikirana bana amahoro n'abantu bose hama ibintu byanyu byose bizogenda neza cyane. Hello guys nobiheza nashaka kuba ndabaganiriza abantu bumva bashaka ko ndabaganiriza ndi jenyene mugire commentaire mutabishaka naho mumbwire sinzogaruka. Big up son, I love you.